Yesu nahabwa icubahiro bene da. Ndasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihabwa icubahiro kuko ikomeje kutugirira neza. Yego. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye kugaruka kubandanya ku ntahe nariko ndababwira mvuga ingene umwami wacu Yesu agira neza. Kubona tukiriho ni data yabigombye kandi icubahiro gihabwa Imana. Nariko ndashinga intahe y'igitangaza Imana yakoze igihe nari niga kuri ENF, igitangaza Imana yankoreye co kunyongera iminsi yo kubaho. Imana yarakoze. Hari ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi 119 ku murongo w'175 havuga ngo ubuzima bwanje nibubeho kugira ngo bugushime. Amen. Ubuzima bwanje nibubeho kugira ngo bugushime. Mwene data, ubuzima bwacu bukwiye kubaho kugira ngo tumushime. Intego yo kubaho kwawe, intego yo kubaho kwanje bikwiye kuba gushima Uhoraho. Rero ndashima Imana ko Imana yavyemeye nkaba ndiho kugira ngo ndayishime. Rero mu ntahe nariko ndashinga nababwiye tumaze kugera i Bujumbura nkaduga ngasubira i Gitega iyo nize, abanyeshuri bambonye bakanezerwa, ngatangura kuza ndababwira ingene Imana yabanye nanje muri vakanse, vy'Imana ihejeje kunkorera, kuko urumva navuye Igitega naduze ari Imana ihejeje kunkorera igitangaza k'igishushe nyene. Hanyuma bamwe bagatangara bagashima Imana, ariko bene da, buriya abantu baragoye. Bamwe bazoshima naha turiko turashinga intahe, bamwe barashima abandi bakabifata uko bashaka. Nta hantu na hamwe uzohagarara ngo abantu bose bumve ivyo uvuze banezererwe ivyo uvuze, ariko twebwe iyo dushinga intahe tuba tugomba ngo abantu bibafashe. Uwo bidafashije nawe nta kundi, ariko nabariya naho byafashije turushirizaho gushima Imana ku bwabo. Nawe niba biriko biragufasha, nukuri nanje nca nishima mu mutima wanje, nkanezerwa ko ivyo navuze vyafashije bene data. Imana rero nibahezagire kandi Mpwemu Yera akomeze kubuzuza umunezero. Ndasenga Imana ngo bariko bumviye intahe bose uko bakomeje kugura umutima no kumviriza, Imana ibakorera igitangaza. Burya bushobozi bwakoranye natwe n'izi saha bushaka gukorana na wewe, kandi Imana ikakugendera uriko uravyumviriza gusa. Haleluya. Uriko uravyumviriza ushobora gukira ingwara, uriko uravyumviriza ushobora kugirirwa neza n'Imana mu buryo bukomeye. Nuko rero wizere, iyi Mana tuvuga ni Imana yumva. Maze gushika rero kuri ENF, urumva bamwe rero batangura kuvuga ngo no, batangura kubivuga ukuntu nabi, abandi bati urya n'umuvugishwa, eka ibyo avugishwa sivyo, eka ye, abandi baravuze ibintu numva binteye umujinya wo mu mutima, tavuga ntariko Mana, hari aba bantu igitangaza wakoze Mana yo mwijuru, ariko ntibakinezererewe. Ahubwo raba uriyo kukinezererwa, raba ingene bariko baramvuga nabi batukisha izina ryawe. Nca ndavuga ntariko Mana, none iyo wapfuma hasi undeka nkitahira, kubera yuko simba ndiko ndumva ibi bintu aba bantu bariko baravuga. Mu bisanzwe iyo Imana ikoze igitangaza, wewe wagikorewe, ibishaka gutusha wewe wagikorewe, abandi ko ataco biba bibabariye. Ariko rero maze kubabara mu mutima, nkabwira Imana ntibasiga Imana wari gupfa umundeka, nkataha.
nti none hoho niba wanyongeye imyaka 100 niba uko nari niteguye nti none ntinubone yuko ninasubira mu nzira y'isi nzoba mpomvye ariko ubu ntinari niteguye. Mana iranyumviriza we, irababara kweri. Ico gihe nariko nagiye ahantu twakunda gusengera, niho nagiye mfise umubabaro mwinshi cane. Uwo mubabaro nagize wari uri mu mutima nk'igisebe. Nje imbere y'Imana, urana hahandi uje imbere y'Imana ufise ikintu cakubabaje cane. Niho rero ndiko ndasenga, ndiko ndabwira Imana nti wari gupfuma undeka, nti kuko urabona ngene iki gitangaza wakoze gihindutse ico gutukisha izina ryawe. Ariko Imana irambwira ati mbega icambere si wowe wasenze ngo nzendeke ngo bize bibere hafi y'imuhira iwanyu? Ntegome. Ngo mbega ngo kuvuga ngo nari gufuma ndagutwara ngo si wowe wansabye ngo ndakongera iminsi ubu urankorera gusa? Ngo si mwe mwasenze muri kumwe na naka? Anyibutsa wa wundi twasengana. Ngo none ngo si mwe wabinsabye? Ndiyo ntegome Mana ntimbabarira. Ngo ikindi naco ngo ibyo wansabye sinabiguhaye, ngo ntiwavuze ngo ndakureke ngo uzotahire ngo hafi yo muhira iwanyu, ngo kugira abavyeyi ntibaze babanze kuza n'Igitega hose ngo baje gushingura umukobwa wabo. Ngo none ngo harya ngo nico catumye ngo urya munsi ngo bajya bakobwa babiri baje kuguhitana ngo mugende kw'ishuri, ngo ndakubwira nti ubareke bagende bonyene wewe usigare, ngo kwari kugira ngo kirya gikorwa kize kuba uri hafi yo muhira iwanyu. Nico gituma wavuze ngo nibagende bonyene nanje nsigare. Ati ikindi naco mwami wanje we, ati ikindi naco, ati ubajije ngo nimba ngo Ezekiya ngo ndamwongeye imyaka 15, ngo none wowe nakongeye ingahe? Ngo mbega ngo nibasubira mu nzira y'isi ngo none ngo uzoba uhomvye. Ati kubw'ico kibazo rero haguruka uva aho wicaye, uhaguruka ugende muri karya kabati, hariyo inyishu yawe. Yesu mukiza. Aho nagomba ndabamenyesha aho narindi hari muri chapelle y'abakatolika, kandi haba hari ibitabo vyabo. Nandi ndavuga none Mana yanje hajya inyishu yanje ndayisanga hehe? Noya ndavuga ntaya ibi bintu sivyo, ncanguma nicaye. Ryajwi rirensista ngo haguruka ugenda hajya utora inyishu yawe. Ndariyumya ndanka, ariko kujya gatatu ryajwi riguma ryensista ngo genda. Nca ndavuga nti Mana niba ari wowe uvuze ndahagurutse, nti kandi ndagusabye ungirire imbabazi, nti niba ari wowe nkaba ndiko ndakugaragariza nk'uko ntumbabarire. Nca ndahaguruka ndagenda, ndugurura ku kabati yarimbwiye, nuguruye nsanga hariyo igitabo. Ico gitabo cyari igitabo harimwo indirimbo zimeze nk'imbyino. Ico gihe sinzi umuntu yari yagishizeyo. Muribuka indirimbo zikunda kuvuga ngo Mana yacu y'urukundo ayiye uragahora ku ngoma ayiye. Zari imbyino mugabo imbyino z'Imana. Ico gitabo rero ndagisangayo, ndagisanzeyo ndavuga nti noneho ndakizinguruye nca nsanga harimo urukaratasi rwa quadrille rwanditseko n'ikaramu. Nza mbona agakete kanditse amajambo y'igifaransa. Yesu
nza numva umutima ngo ngiyo ngo akira ngo ngiye inyishu yawe, nca nkuramwo urwo rukaratasi nca ndicara ndarusoma. Mana, hari handitse amajambo akurikira, mumbabarire abumva igifaransa, abatacumva naho ntaco ndabisobanura. Hari handitseko ngo ma fille, ce que je voulais que tu saches, c'est que tu n'as plus à t'inquiéter. Mwibuke ko nariko ndavuga nti nibonye ngeye imyaka 100 canke ibiki nkazohava nsubira inyuma n'ibindi n'ibindi, ngo ce que je voulais que tu saches, ngo c'est que tu n'as plus à t'inquiéter. Ngo personne ne pourra profiter de toi, te faire du mal ou te maltraiter, à moins que ça soit ma volonté. Aho nari mbabajwe n'ababandi nabo bariko barantuka bamvuga amajambo atariyo, kumbe Imana niyo yavyemeye ko bigenza gutyo, ngo kubera yuko nta muntu n'umwe yari kwemererwa kuntuka atari Imana yonyine ivyemeye. Rero Imana yaretse ngo bantuke kugira ngo bikunde nze kuzana umubabaro imbere y'Imana, Imana nayo ici impiye inyishu. Ndabandanya n'iryo kete ngo ta vie est dans les creux de ma main, tu peux me faire confiance en toutes choses. Ngo ubuzima bwawe buri mu ntoke zanje, kuko nagomba mvuga nti none heraba bizohava bimera uko biki n'ibiki. Ngo en continuant à me remercier, tu verras comment je mets parfaitement chaque détail de ta vie. Ngo niwashishikara kugenda uranshimira, genda uransenga, ugenda uranyubaha, ngo uzogenda urabona ingene ngenda ndagirira neza akantu kose k'ubugingo bwawe, k'ubuzima bwawe, kukubaho kwawe. Ndasubira mwirikete ngo ma fille, ako kantu konyene karanezere cane. Ngo ma fille kanyibukije ijambo nari narahawe rivuga ngo nguyu umwana wanje nkunda kandi akampimbara, ngo nguyu umwana wanje nkunda. Aka kantu karanezereye ngo ma fille, ngo ce que je voulais que tu saches, ico nashaka kumenya, ngo c'est que tu n'as plus à t'inquiéter. Ngo personne ne pourra profiter de toi, te faire du mal ou te maltraiter, à moins que ça soit ma volonté. Ngo ta vie est dans les creux de ma main, tu peux me faire confiance en toutes choses. En continuant à me remercier, tu verras comment je mets parfaitement chaque détail de ta vie. Amen. Nca ndashima Yesu, ndanezerwa, babandi nari nshavuriye sinasubiye kubashavurira ukundi. Imana impimaye, Imana iba impaye inyishu ku bibazo byose nari njanye imbere yayo. Inshuti yanje mwene data, aha ngiye ko ndakubwira nawe ngo Imana tusenga irumva. Ninde yomenya ko Imana yo kwandika ikete? Mbega irikete ryanditswe nande? Mbega irikete vyagenze gute? Ariko Imana irabizi. Imana irabizi, nawe kwandikira ikete, nawe kwishurire vya bindi wamize imbere yayo. Imana yibabasha guhezagire. Wowe uri kurankurikira wizere. Iyi ntahe narayishinze ku muco werizi ntahe barazifise. Hari umuntu umwe w'Ingozi kandi ndamuramukije, yambwiye ati rirya kete nararyizereyemwo, ati nari mfise ikibazo kinini cane, rirya kete ndagenda rifukamako, ati ndavuga nti ati ndarisoma ndagihererezako. Aravuga ati Imana yankoreye igitangaza. Rero ibi tuvuga ni ibintu Imana irakora kuri wewe wizeye. Nawe wizere, iyi dusenga iravuga, iyi dusenga irumva, iyi dusenga iriho. Ukumva hariho abantu bazokubwira ngo Imana ntiriho, ngo biki n'ibiki, uze wihorere. Ariko abayibonye barabonye ko Imana iriho. Imana ishimwe, Imana yaranyishuye, Imana yangiriye neza. Imana yakijije ubugingo bwanje iminwa ibesha n'ururimi rw'ingunge. Imana yarantabaye inkura ko ibyari biremereye umutima wanje
Imana ndayishimiye, iryo kete ryaranezereye, n'izi saha ndacarifise mu mutima, murumva ko igihe ni kirekire, ariko inyuma y'iyo myaka yose ndacarifise nk'aho umenga ni ibintu vyabaye ejo. Yesu ndamushimiye rero ku vyo yakoze. Hari ijambo ry'Imana dusoma muri Amosi igice ca 3 ku murongo w'indwi, havuga ngo umwami Imana ngo ntaco azokora batibye akabanga basavye ibiwe avugisha. Turashima Imana yacu ivuga, turashima Imana yacu ihishura, turashima Imana yacu yiyereka abayirondera ku murango no mw'ijoro, Imana ikabagirira neza. Ndashima Imana rero kubw'iryo kete Imana yanyandikiye. Imana ndayishimiye cane no kubw'ico gitangaza Imana yankoreye. Inyuma y'iri kete Imana nababwiye ko iki gitangaza co kunyongera iminsi, iyi accident yabaye le 7 janvier. Nagenda babwire yuko Imana yaciye ingirira horaire après le 7, Imana yankoreye ico gitangaza. Le 14 yongera inkorera ikindi, le 21 yongera inkorera ikindi. Mbese yaciye ingirira programme yo kuzirangendera après une semaine, iki gihe haciye iyi minsi indwi, haciye iminsi indwi. Umunsi wundi sinibuka ko c'était le 14, Imana yo bubasha ingirira neza, nari mu cumba kuri ENF turyamanye n'abandi, twaba muri chambre, usanga ari ibitanda biri superpose, byaba ari ibitanda bibiri, hanyuma jewe narara munsi. Rero ndyamye rero nkaryama mugabo sinifuke, nkifuka nk'akantu koroshe nk'agatenge canke agashuka koroshe kugira ngo sinsinzire, sinaja mu burengeti. Nararyama nkifuka kugira ngo abo turi kumwe muri chambre babone ko ariho ndi, ntibahave bibaza ati yagiye hehe. Rero nkabigenza gutyo kugira ngo sinsinzire, simpave nsusuruka cane ngo sinzire. Muri uyo mwanya rero ncamba ndasenga kwa kuniye dusengera ku mutima. Niho rero naza numva abantu bamaze gusinzira, abantu abo twaryamana, nza numva nk'umuntu yuguruye iradiyo cane, bararirimba indirimbo nziza, bararirimba cane, ndumviriza. Hanyuma nza numva haheze umwanya numvirije, nza numva ngo kaci, nka kwa kundi umuntu umenga avunya urukwi canke n'ikintu sinzi. Nca nifukura mu maso kuraba ikintu kibaye, ico kintu kivunitse n'igiki, ndakibura. Mbona bose barasinziriye, mbona nta kintu na kimwe kibaye. Nca ndongera nifuka kugira ngo nongere numvirize za ndirimbo, kumbe ahubwo bari bazimije za ndirimbo bariko baranyumvisha. Yesu we, yo nca nsobanukirwa kumbe zari indirimbo zo mw'ijuru zariko ziravuga, sinari nabimenye. Mana we, nca numva ndashimiye Imana cane. Umunsi wa le 21 wakurikiye sinibuka icabaye, ariko ico nabonye nuko après chaque 7 jours Imana yahora inkorera igitangaza. Rero ndashimiye Imana yo mw'ijoro yangiriye imbabazi, ikangirira ubuntu, ikabona ko nkwiye kubaho kugira ngo ndayivugire. Mbese hariho uwundi muntu yavuze ati nta muntu avugira Imana, kandi koko nta muntu avugira Imana, ahubwo tuvuga Imana, turayivuga kuko tuvuga ibitangaza twabonye akora, ariko ntituyivugira kuko irivugira, iragahora isengwa irivugira. Rero Imana yanyongeye iminsi kugira ngo mvuge Imana. Abatarizera nabahanura, ndabinginga ngo babeho ubugingo bwabo Yesu. Yesu atanga amahoro, Yesu atanga umunezero, Yesu arakiza,
Yesu aratabara, Yesu aratabara. Nasubiye kwiyumvira nariko wa mana we, iyaba abantu bari babizi ikintu cose ukamutabaza Imana, ni ukuri Imana iratabara. Erega kutwongera iminsi ni vyiza kugira ngo tube turavugira Imana, tube turavuga Imana, tube turavuga Imana, tuvuga ugukomera kwayo. Mw'ijuru tuzogenda, ariko mw'isi naho tube turavuga Imana. Nciye nibuka abantu bigeze kuvuga ngo iki gitangaza Imana yakoreye Hezekiya, ngo none ngo nticari ciza, ngo kubera yuko ngo mu nyuma ngo Hezekiya ngo yakoze ibintu bitari vyiza. Donc sinzi ko ari we canke umwana wiwe, sinzi ukuntu bahora babivuga ngo yakoze ibintu bitari vyiza, numva babikritika ngo kubera iki ngo. Ariko ga bene da, ibi vyanditse kugira ngo bizohore bidufasha natwe tubone kuvyizereramo. Iyo tutabona iki canditswe ntitwari kwibaza ko bishoboka. Womenga ico Imana ivuze ati ejo bizogenda uku n'uku n'uku n'uku, womenga nta bihinduza. Ariko narabonye ko bishoboka, kandi Imana iratwumviriza ikabidukorera. Rero Imana yemeye ikabikora, haba hari iciza birimwo. Ibona ko atari vyiza naho yobireka, kuko nayo nyene ni mu nyungu zayo kugira ngo itugirire neza. Imana rero iragahezagirwa ku vyo yakoze, ndayishimiye. Mu gice kizokurikira, ibi ni ivyo Imana yankoreye mu gihe nari ndi kuri ENF Igitega. Ariko si ivyo gusa, iruhande ya vya bindi nababwira muri video iheze y'ingene Imana yagenda iranyereka ibibazo n'ibiki n'ibiki, hari ikindi kintu nabonye. Satani n'umugome, kandi Satani nawe arafise abakozi biwe, ariko abo muri Kristo Yesu tureme, Yesu azokwama ari kumwe n'abamwizigira. Nabonye aho Satani afise abantu bamugoreye gukora ivyaha. Umunsi umwe nari mvuye kuri ENF nji Bujumbura, ico gihe nari ngwaye, hanyuma biba oblige ko nja i Bujumbura kwa muganga. Hanyuma kw'ishuri ntibashoboye kumpa abamperekeza. Abamperekeza babampaye gushika muri ville gusa aho ntegerera imodoka. Hanyuma mu modoka rero ncamanuka i Bujumbura ndi jenyene, kandi ngwaye nari ndemvye kweri. Habonekamwo umugabo, uwo mugabo yasa nk'umuntu umenga arahumuye, aca ambwira ati mwana ko urwaye ukaba uri wenyene, nti ntaco. Aca avuga ati ntaco, ndaza kuguherekeza ndagushikana iyo uja. Nti sawa. Ico gihe nashikira ku nshuti yacu yaba mu Bwiza. Hanyuma turagenda i Bujumbura, dushitse wa mugabo turururukana, arantwaza agashakoshi nari mfise, anjana ni muhiriwe, imuhiriwe kwijabe niho yanshikanye. Anshikanye aho muhiriwe, aca ambwira ngo agiye kudepoza ishakoshi, ngo hanyuma ngo aca mperekeza. Murabona uri kwijabe uja mu Bwiza ntabwo ari kure, uca ujabuka nyene gusa. Ni sawa. Bene data, turagenda turashika aho muhira, n'uyo mupapa ntazi, ngo none ngo yangiriye impuhwe, nanje nkamwizera ngo ni umuntu mwiza. Turajanye. Tujanye, kubera nari ngwaye, ambwira ati buraruhuka. Sinzi namba yagiye muri dushe, sindabizi ico bikoze. Yuguruye icumba, aca ambwira ngo mbe ndaruhukirayo. Nca ndagenda muri ico cumba mba ndaruhuka, ariko umutima urambwira ati woruhuka gute utarashika. Rero sinamenya ngo kuko sinabonye umugore aho hantu,
n'umukozi nari ndahabonye sinasuye kumubona ngira ngo yaciye amutuma kure, kumbe tuba dusigaye twe n'uyo mugabo, jewe ndagwaye, uyu mugabo nawe urumva wewe ntiyaragwaye. Hanyuma ndavyibutse numva n'umubabaro. Uyo mugabo aca araza, yinjiye aca arambwiye ngo mbega ntiwaryamye? Ca ndavuga nti oyaye sinoshaka kuryama kubera yuko ntarashika kandi nohava ndemba cane. Kera avuga yashizemwo urufunguruzo, turaba babiri muri iyo nzu. Hanyuma nanje mba ndisomera Bibiliya kuko narababwiye ko aho nagenda hose naba mfise akasezerano nari mfise naguma nsoma. Uwo mwanya wose yagiye, namba yagiye muri dushe, namba yagiye kugira iki, jewe nari nsigaye ndasoma. Imana ica impa ijambo. Iryo jambo reka turirabe, Abikorinto ba kabiri igice c'icumi ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5. Abikorinto ba kabiri igice c'icumi ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 haravuga ngo, naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusenyura inzitiro zikomeye no gusambura impari n'igishizwe hejuru cose kihashiriwe kurwanya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose ngo bigamburukire Kristo. Ngo naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri. Ngo kandi ibigwanishwa vyacu ngo si ivyo mu buryo bw'umubiri. Ngo bisenyura, ngo bikuraho, birandura ico cose ngo kihashiriwe kurwanya ivy'Imana. Imana ishimwe. Ngo kandi ngo dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose. Wa mugabo yamaze kugara, nanje ndicaye, aca aja ku gitanda, nanje ndicaye, aguma nkwega ngo nindyame ninduhuke nindyame, nanje ndamubwira nti oya ntibikunda, noca ndemba cane. Ariko namaze kubona ko yugaye yashizemwo urufunguruzo, nca ndamubwira nti mbe mushinga ntahe ndakubaze nti aha undavye n'inkomezi zanje, bwa mbere ndi umukobwa, bwa kabiri ndagwaye, bwa gatatu urabona ko ndi umwana nawe ukuze, ariko nagira ndakubwire ndagusomera ijambo. Nca ndamusomera iri jambo ngo, naho turi n'umubiri ngo ntitugwana mu buryo bw'umubiri, ngo kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ngo ariko imbere y'Imana ngo bifise ubushobozi bwo gusenyura inzitiro zikomeye. Nababwira nti wavyumvise, aha naho mbona umenga ndi faible, ndakubwiza ukuri ndakomeye. Atangwa kugira ubwoba, nti niba rero atavyo waruzi naha niko bimeze. Wabibonye, naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri, ibigwanishwa vyacu birakomeye, bisambura inzitiro zikomeye, kuko yari yamaze no gushiramwo urufunguruzo. Ndamubwira nti uru rugi ni nkaho nari ndamubwiye nti naho washizemwo urufunguruzo umuryango waza kwiyugurura wirabira. Aratangara nti kandi ntivyo uri kuriyumvira mu mutima wawe, ntinamaze kumenya ivyo uri kuriyumvira mu mutima, ariko nagira ndakubwiye ko utanshobora, ntico baciza ntugurura tugende. Aca arahinda umushitsi, Mana icuya kiramubirana. Hewe yagiye kugurura tumva atabona. Imana dusenga ni Imana ikomeye,
ni ibyo byo mu mutima namaze kubisoma, icyo ushaka nicyo ugomba gukora, ariko izi nkomezi mbonana sizo ngwanana. Imana ishimwe. Ubutumwa bushika no kuri wowe nawe wiyumvira ugifise ubusambanyi bwasambuye umutima wawe, ndagenda kubwire, niba waramenyereye kwama uriko urafata abantu, hariho umunsi uzofata ugasanga ufashe Imana utabizi ikagusambura wibaza ngo hari ibyo warabwira ukore, kuko bene Mana bagendana n'Imana. Haleluya. Wa muntu wamenye Yesu, ntukagire ubwoba, ntukagende nk'aho umenga nta Mana ufise Imana, kandi Imana igendana n'abantu bayo. Nico gituma tugenda dushize ubwoba, si uko hari ikindi twishimiye, ariko twishimiye Kristo Yesu aba muri twebwe. Rero uyu mugabo aca arasohoka, arugurura ibimaramare n'akantu, aramperekeza, arahashikana, abona kugaruka. Imana yari igomba kumpa umuntu amperekeza nshikane, ariko ntiyari igomba kumpa umuntu angirira nabi. Ariko Satani nawe akibaza ati wenda mubonye gusa, ariko Yesu ni mwiza, aragahoraho. Reka dusome ijambo ryo muri Petero wa kabiri, igice ca kabiri, ku murongo w'14, twumve ngene havuga ngo, amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, bahendahenda imitima idashikamye, bafise imitima yamenyereye kwifuza inyungu, n'abana b'ibivume. Dusubiremo ngo amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, ngo bahendahenda ab'imitima idashikamye. Bene da, we wabona umwana w'umukobwa agwaye utari gisare ukiyumvira kumukoresha ibyaha? Ariko nta kundi, abantu buzuye amaso y'ubusambanyi ntibaraba. Abantu bafise imitima idahaga ibyaha ntibaraba. Abantu ngo bahendahendesha abantu bafise imitima ize gute? Idashikamye. Nshuti yanje mwene data, gira umutima ushikamye. Mw'isi hari abantu badahaga ibyaha. Uzogenda muzohurira kw'ishuri, uzoburi, uzogenda muzohurira mu kazi, uzoburi, uzogenda muzohurira ahantu hose, uzoburi, ariko shikama muri Kristo, kuko abadahaga ibyaha baruzuye. Ariko Yesu ari kumwe n'abamwizeye. Imana yo mw'ijuru nihabwe icubahiro, yantabaye, ndayishimiye cane. Iri kete yanyandikiye ndayishimiye cane, yambereye Imana nyamana. Kandi koko inkomezi turwanana si inkomezi z'umubiri, ariko turwanana n'inkomezi zo mu mutima, inkomezi zo mu Mana. Nshuti yanje, wumvise intahe, Uhoraho aguhezagire, agukomeze, akugwanire, umwizigire n'umwami. Imana nishimwe. Amen. Ndagukengurukiye mwami wacu Yesu, ndagushimiye ko uri Imana nyamana, ndagushimiye ko wanesheje urupfu na kuzimu, ndagushimiye ko ari ugenda uraneshereza abakwizigiye aho bari hose. Nuhabwe icubahiro, nushigwe hejuru, nuhimbazwe. Mana ndagushimiye ibyo wakoze. Mana sinovuga ibyo wakoze byose ngo ndabirangize, ariko mwami wanje Yesu Kristo, ndagomba abandi bavyumve, bamenye ngene ugira neza. Nta yindi ntego mwami Yesu intumye nsubiramwo ibi bintu, ariko nzokwama ndakuvuga ngihumeka, kuko nabonye kugira neza kwawe. Hezagira abavyumvise bose, ubagendere, ubagire neza, ubakomeze. Ndagushima kubikora gutyo, ni mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nshimiye Imana kubw'uyu mwanya impaye. Nomero za telefone ni za zindi, kandi
shene nayo ni shene habonayo. Nuko Imana ikomeze kubaha umugisha. Amen.